Mu ntumbero yo kurwanya amanyanga akorwa n'abenegihugu barondera impapuro zibaranga, cane cane urupapuro rw'umwidondoro ukwiye attestation d'identité complète mu gifaransa n'urupapuro rwerekana aho umwenegihugu aba attestation de résidence mu gifaransa. Igisagara ca Bujumbura carafashe ingingo yo kuza kiratanga izo mpapuro hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura arasigura igituma hatangujwe uwo mugambi. Ibyo biriko birakogwa, murabizi ibintu d'ordre informatique usanga kenshi bisaba umwanya na cane n'ubuhinga, abahinga bariko barabikora. Ico bizofasha nuko abenegihugu bazoronka amaserivisi binyarutse. Murabona ibitwa hari dukoresha hari gihe usanga bishika bikagira ama parcours menshi, ariko byose mugihe bizoba biri informatize, umwenegihugu azoshikiriza ico akeneye hanyuma yicare arindire bikorwa mu mwanya mutoyi kugira ashobore kuganya umwanya wo gukora ibindi bikorwa. Mu gihe impapuro zironderwa mu gisagara ca Bujumbura ziri ubwoko bwinshi, Jimmy Ndayishimiye aramenyesha igituma batanguriye kuri izo mpapuro zibiri. Izo document uko twasanze arizo kenshi abenegihugu barondera cane. Hazoca kurikirana n'izindi zo mu état civil kuko twasanze ziri mu madokima abenegihugu barondera cane. Nico gituma meri ya Bujumbura yafashe ingingo yuko bazohera ku madokima abenegihugu basaba ari benshi. Ivyo biruko mu gihe hariko harategurwa mu gihugu c'u Burundi ikarata ndangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none izotangura gukoreshwa mu mwaka wa 2025.